Je voudrais lire une parole avant. ndashaka gusoma ijambo imbere ko dusenga dukura muri zaburi 130. zaburi 130, Psaume zaburi 130. 130. Voici ce que dit ce psalme. raba ibyo uyu munyezaburi avuga Des profondeurs, je crie vers toi. ngo ndibwina ndagutakambiye uhoraho, Écoute ma voix. bwirukiro niwumva ijwi ryanje. Je pense qu'un certain appel ne suffit pas. ndibaza yuko uguhamagara gusanzwe ntiguhagije, ahubwo hategerezwa kuba harimwo ikintu gituma uko guhamagara kubaho, kiba kivuye mu mutima, kiba kivuye mu bwina bw'umutima, gishikira intebe y'Imana. iyo gusa biba ari guhamagara by'imirenzaho mu buryo bwihuse birazimangana bikabura. ariko uyu we muri zaburi umurongo wa mbere aravuga ngo ndibwina ndagutakambiye, ngo ndagutakambiye uhoraho. uhoraho niwumve ijwi ryanje. umurongo wa kabiri, ndiyumvira yuko ntacyo bimaze kuvuga amajambo amwe ukavuga ikintu kimwe gusa nk'uko uyu muntu w'Imana we yabibayemwo, nicyo gituma yashobora kuvuga kuri ibyo. aho rero ndiyumvira yuko aya majambo ni ay'ingirakamaro cyane, twarayasigiwe kugira ngo natwe tumenye ibyo dukwiye gukora. ariko uyu munsi by'ukuri ninde atakambira Imana bivuye mu bwina? ntabyo tuzi. kumbure n'ahari umubabaro ukomeye, n'ahari intambara zikomeye, abantu iyo biyumviriye neza bagatakambira Imana, cyangwa kumbure bakaba bavuma ikintu nk'icyo ntikigashike. ariko twebwe nk'abana b'Imana dutegerezwa kuba tuzirikana, tugatangura bikomeye gutakambira Imana nzima. isengesho ryanje nuko Imana ikora muri twebwe, ishamwo uwo muhamagaro w'ibwina, tugashobora gusemerera gutakamba muri ubwo buryo, kuko atadufashije ntidushobora no gusenga, ntidushobora no kugurura umunwa. ariko turashaka kumwegera, kandi twaririmbye ngo mba hafi yanje mwami, twokunze kumwegera aho gushikaho twomuhamagarira mu mibabaro yacu, mu kugorwa kwacu. kumbure umuntu yokunze kuvuga akavuga ngo nturaba umubabaro, ati umubabaro uba uri mwinshi cyane, ngo uba ari mwinshi cyane bihagije, dutegereza kubimenya. bene data bashiki banje, kuko ntituzi ico ejo hashobora kuzana. kumbure ejo ishobora kuba iri mu muriro, ivyo bishobora kubaho byihuse. ariko turashaka kuba twiteguye, turashaka kumuzanira byose, ibintu byose twuzana. umurongo wa kabiri, amatwi yawe uyabangire kumva ijwi ryo kwinga kwanje. umurongo wa gatatu, uhoraho wokwama wibuka ibigabitanyo bw'irukiro, ninde yohava akazohagara adatsinzwe? nta muntu n'umwe yohagara imbere y'Imana. Imana ishatse kuguma yibuka ibigabitanyo, murazi. ariko Imana ni Imana yo kwizigirwa, irakunda guharira. abantu barashobora kuba badashaka kubabarira, abantu barashobora kuba badashaka kwibagira. kumbure nabo bakibaza ko Imana itazopfa ibababariye, nabo yuko Imana itazokwibagira n'ibyaha byabo. kumbure abantu bakiyumva yuko batacaka kibariko, bakiyumvira ko abandi bose bameze nk'impene, bobo bakiyumvira ko ubwabo ari beza gusa, yuko Imana inezerewe bo gusa. ariko turabizi yuko umwami we araba ari mu ijuru, akabona akamenya buri mutima wose. arazi ubuzima bwanje, arazi ubuzima bwawe, kandi arazi n'ubuzima bwabo bose bibaza yuko ngo bubaha Imana cyane, izi abantu bose. aravuga ku murongo wa gatatu hano ngo uhoraho wokwama wibuka ibigabitanyo. mu gifaransa gushatse kugumya ibyo bigabitanyo, ninde yoguma ahagaze? oya,
yaraje akora ibyaha byacu abitwara ku musaraba aratubohora nta muntu n'umwe yoshobora guhagarara imbere yayo nta n'umwe ariko yaratubohoye umurongo wa 4 ariko guharigwa kubonerwa kuri wewe kugira ngo wubahwe ibyo rero turabyizera n'imitima yacu yose ndiyumvira yuko kwino saa y'uno mugoroba nayo turakoraniye hano bene data n'abashiki banje kugira ngo dushobore kwambaza uko nyene izina ry'umwami bivuye mu bwina bw'imitima yacu dushobore kumusenga ntidugashobore kuza turarabana bamwe ku bandi ntidusubire kurabana bamwe ku bandi hano tuje hano ahubwo twishire imbere y'Imana twishire imbere y'umwami hanyuma tuvuge turaba turi hano dukoraniye imbere y'inyonga zawe mu bwina bwo muri twebwe ubwacu ku buryo bw'uko twashobora gutakamba tugasaba Imana kugira ngo ishire uwo muhamagaro imbere muri twebwe ndavuga ati sinobikora nk'uko Imana itabitanze ariko ibitanze kumbure yabihaye uyu murindi wa Zaburi yamuhaye abivuge nk'uko yarazi nyine ahamagara Imana yarabizi yuko ku Mana hariho guharigwa hari ikigongwe yarabizi yuko ibyo bidahari ku wundi ariko yuko guharigwa biri kuri uyo kumbure ntiyashobora kubisanga mu bantu na wewe na jewe ntituzobisangayo ariko kuri yo hariho ikigongwe kuri yo hariho agakiza ni kubw'iyo mpamvu kandi tunezerewe cyane kandi turi abashima yuko dushobora kuramura amaso tukaraba Imana yacu umurongo wa 5 ngo nditeze uhoraho umutima wanje uramwiteze kandi ijambo ryiwe iryo nizigiye umutima wanje uriteze umwami Imana urusha uko bateramye basura ko buca mbega uko twemeze mu buzima bwacu kumbure twokunze kugira inyisho kumbure twokunze kumva ibi n'ibindi kumbure turindiriye ijambo ryiwe turihamiye cyane gusumba umuteramye uko asura uko buca uyu muntu yarindiriye abihamiye kandi ntiyamaramaye ariko Imana nta nkeka yumvise icifuzo ciwe yumvise no gutakamba kwiwe kandi irumva no gutakamba kwawe irumva no gutakamba kwanje kumbure rimwe na rimwe twibaza yuko Imana itumva uyu munsi nasomye mu butumwa mwenda Taburanamu ngo kuja hagati mu gihengeri mukabona umuntu w'Imana akomeye nk'ukujya nariko ndimvira je ku bwanje ndiko ndasoma iwo yararindiriye ko umwami avuga kandi Imana Imana ntiyavuga ariko ararindira yashaka kugenda mu bugaragwa yashaka kugenda ngo yibere mu bwanashamba abe utoza ibintu n'ibindi ntiyashoboye kubyihanganira ariko ubwo nyine mu buryo bukwi na bukwi birashika umwami aramuvugisha amwereka ibyo bintu byose byari bihambaye cyane kuri jewe kubona umuntu w'Imana akomeye nk'uriya ashobora kurindira muri bujya buryo mbega twebwe bitubwiye iki ariko nitwidodombe ntiduhinde umushitsi nitwidodombe ahubwo turindire umwami twararirimbye ngo mu mutima wanje gira icizere umwami ibintu byose bitondeke bimwumvire arakunda cyane gufasha bene data rimwe na rimwe ntiduhita tubibona ubwo nyene rimwe na rimwe twaba dukunze kuja tubibona ariko ntiwe biri ngaho ubwo nyene ariko Imana ishaka kuraba ukwizera kwacu Imana ishaka kutugeza kugira ngo imenye nimba tuyizera nubwo n'igihe mbere itatuvugishije iyo niba koko twifatanya nayo n'umwami ariko turashaka kurambura amaso kandi turindiriye igitondo tubyifuza gusumba uko umuteramyi asura ko buca kuko ubuntu yemwe b'Isirayeli nimwizigire uhoraho uko imbabazi zibonerwa kuhoraho kandi kuri we niwe
habonegwa gucungurwa kwinshi, kandi niwe azocungura abisirayeli abakuye ibyo yagabitereje. Si abisirayeli gusa, ahubwo natwe turi ubwoko bwiwe, turi ubutunzi bwiwe, turi umukuku wo mu biganza byiwe. Kandi ni kubw'iyo mpamvu tunezerewe cyane kandi dushima yuko turi abiwe. Nta nkeka harashobora kuba hariho iminsi itatunezereje na gatonyi, aho tuba dushashe hasi, aho tuba twipfuza nka Eliya, tukaba twifuza yuko twova kuri ino si, ariko ntibishoboka kandi ntibyabaye kuko Eliya yabishaka, ariko byabaye kuko Imana ibishaka. Amen. Nibyo bene data na bashiki banje, uyu munsi naho ntibigenda nk'uko ubishaka cyangwa uko ndabishaka, ariko bigenda nk'uko umwami abishaka. Kubw'ivyo turahagijwe kandi turashaka kumuhimbaza, kumushima, kumuha icubahiro n'ishimwe, kandi turashaka kumurindira. Ndashaka kuvuga, reka tumuhamagare bivuye mu bwina bw'imitima, atari hano gusa ku mugoroba, ariko ahantu hose tuba tugiye, turi wacu cyangwa turi ahandi, turashaka umwami, kuko igihe kirakomeye kandi kuza kwiwe kuri hafi, kandi azojana gusa abayiteguye. Niko ibyanditswe bivuga, azotwara abiteguye. Niko ibyanditswe bivuga. Ubu rero umwami yizigirwa abandanye kubana natwe. Reka tumuhimbaze, tumusengere hamwe rero twese, hanyuma bene data baraza kuvuga. Data uri mu ijuru, ndagushimira bive mu bwina bw'umutima. Mana yizigirwa, nashaka mpamagara biva mu bwina nk'uko uyu munyezaburi hano abivuga. Mwami, nanje nashaka guhamagara, ubone guhamagara kuri mu mutima wanje n'ibiri mu mitima yacu twese. Mwami, Mana yizigirwa, twageze ku ino saha aho tubona yuko ibintu byose bigenda bicuritse, nta muntu n'umwe yogira icyo bihagarikako. Igihe cyashitse Mwami, kandi ukuza kwawe kuri hafi. Mana, Mwami, turashaka kuba twiteguye kugira ngo duhure nawe. Mwami wacu, turahamagaye kuno mugoroba twese hamwe, turahamagaye kandi tudugije amajwi yacu, kandi turagusaba Mwami kugira ngo utugire akagongwe, ube hafi yacu, utubabarire Mwami, ubabarire amakosa yacu, ubabarire ibyaha byacu, ubabarire ukubura umwanya kwacu. Mwami, turaje kuri wewe kuko turabizi ko kuri wewe hariho ubuntu, kandi kuri wewe hariho n'ikigongwe. Haleluya. Nico gituma tuguhimbaza kandi turagusenga. Mwami, ubandanye kutuvugisha kuno mugoroba biciye ku ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Mwami, turagushimira yuko watwemereye yuko dukorana ku ino saha. Ntituzi inshuro, ntituzi kandi ibintu bishobora gushika, ntituzi ibishobora kuba birejo, ariko turaramuye amaso kuri wewe uri muzima, wowe inyakuri, wowe Imana yizigirwa. Mwami, urakoze kubw'izina ryawe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza, kuba waduhaye kino gihe c'ubuntu, yuko waduhaye iri jambo ryawe, ukaduha uguhishurirwa, ukaba waruguruye amaso yacu kubw'ijambo ryawe mwino minsi, ukaba waratuvugishije mu buryo butangaje. Mwami, nta kindi twogira keretse gutazira izina ryawe. Twaguhimbaza, twagushima, kuko uri uwacu kandi turi ubwoko bwawe, umukuku wo mu biganza byawe. Ubu rero wakira amashimwe, guhimbazwa n'icubahiro biva mu mitima yacu twebwe twese, kandi no ku minwa yacu twese. Haleluya, kubw'izina ryawe kandi ry'ubwiza rya Yesu. Amen. Amen. Mwami ashimwe kubwo amahirwe dufise yo kuba turi hano. Iciyumviro caje muri jewe, mbega ni bangahe bamerewe neza, ni bangahe banezerewe birengereje mu migwi imwe
n'amakoraniro hamwe n'imigwi imwe imwe bose bumva nk'aho umenga bameze neza, hakaba hari akagwi gato kameze nk'akababaye kiteze ivyo Imana ikora. Ibyo binyibutsa amajambo y'umwami yavuga akabwira abiwe kiriya gihe kera, akababwira ngo ubu murababaye canke umubabaro wuzuye umutima wanyu, ariko muzoba mu munezero. Nta nkeka ni nako bimera uyu munsi. Abantu bose bakoma induru z'umunezero, abantu bose bakora ibintu byinshi, ubu umunsi umwe bazoba ico turi uyu munsi natwe, kandi kubw'ubuntu bw'Imana ntituzihenda twebwe ubwacu canke ngo tubeshe uwundi muntu, ntituzoshukwa ngo twishuke canke ngo dushuke abandi. Nimba ari isaha y'ibigeragezo, isaha y'umubabaro yaje kuri twebwe, ntituzokoma induru y'umunezero n'impundu, ariko ngo twabyumvise mu jambo ryatanguje, mubwina mwami ndagutakambira niwumve ijwi ry'ugutaka kwanje. Ibyo byatumye niyumvira ku bihari bya kino gihe. Bose bakoma amashi mu makanguro, bakaninahaza, bakaririmba, hanyuma bose bagatamba, ariko ntibitwararitse na gatonyi iby'Imana yavuze. Baca ku ruhande, hanyuma bakiyumvira yuko ngo bari indani, bari imbere, ariko bari imbere mu biki? Ico nico kibazo gikomeye muri Zaburi iheze. Ari imirongo ibiri nabonye, umurongo wa 5 n'imirongo ibiri ya nyuma. Umurongo wa 5 ngo tous ceux qui haïssent Sion. Et puis les deux derniers. Hari imirongo ibiri, umurongo w'umunani si kuri umugisha w'Imana ube kuri mwebwe, turabahezagira mu izina ry'umwami. Ni umurongo Zaburi ya 129 umurongo 5 n'umunani. Ni amajambo yavuzwe namwe mu w'Imana. Hanyuma mubwina ngo ndagutakambira mwami. Ntidutakira uwari we wese, ariko dutakira umwami yaremye ijuru n'isi. Tutakira Imana ishobora byose, Imana ishobora guhindura ibihe, ego Imana ishobora guhindura ibyo ducamwo kandi igashobora kwishura. Et aussi le verset ici, hano rero umurongo je m'attends au Seigneur, ngo mon âme niteze umwami, nditeze uraho umutima wanje uramwiteze. Mbega nokora iki kindi? Nohindukirira nde? Mbega norondera inama hehe? Ni hehe nobona ubwomurizwa kiretse ku mwami waducunguye kubwo buntu? Nanje nibutse ijambo ryo muri Zekariya igihe yavuga biciye kuri mwemo, avuga ayo majambo y'igitangaza, avuga ku bijyanye no gucungurwa, uko Imana yaremeye ubwoko bwayo hamwe n'ikigongwe c'ivyaha ibyo yatanze. Abo bantu bose b'Imana bavuga bahuza namwe mu Imana. Reka nuwoke mvuge Mudata Schmidt yamaze kubivuga yuko dushimika misi yose tuvuga ko iherezo rija ku iherezo ryayo, igihe kija ku iherezo ryacu, kandi ibintu byinshi ko biba, ariko umwami wacu aba yahagaze hano uyu munsi yovuga ikintu kimwe akavuga n'ikindi, akavuga ngo iki canditswe kirasohoje imbere y'amaso yanyu. Yashobora kubitondeka kimwe inyuma y'ikindi misi yose, akavuga mu buryo bushasha ati uyu munsi, yuvuga ati uyu munsi iki canditswe gisohoje imbere y'amaso yanyu. Ni ugusohoza kw'ivyanditswe
de toutes les manières. mu buryo bwose muri twebwe kuri twebwe ku mpande ahadukikije hacu byose nta kintu na kimwe duhindura ko twebwe ubwacu twashizwe mu bishika by'agakiza by'Imana. Ntidushobora gufata ingingo oya, Imana yamaze gufata ingingo, yamaze gufata ingingo ku bwanje no ku bwawe. Kandi ubu rero iri jambo rero sur produire du fruit, kugira ivyamwa. Yego mbere n'umwami wacu yarabivuze ngo muzobamenyera ku vyamwa bama. Hanyuma na ejo nasomye mu butumwa bwa Mwene Branham aho avuga ngo vous pouvez attacher une peau de mouton, ngo murashobora gufatisha uruhu rw'intama ku mpene, ariko bwa bwoya bw'intama buguma munsi ya ruriya rukoba rw'intama rw'impene rw'intama. Ariko intama izana ubwoya kubera yuko ari intama. Murashobora gukora ibyo mushaka, ariko kamere k'ikintu nico gituma kigira ivyamwa. Aho rero akaca avuga neza, akavuga ngaho Mose, akavuga ngo intama ntikeneye kukwikorera ubwoya, ahubwo kubera yuko ari intama irafise ubwoya. Nshaka kuvuga yuko turi umukoko wo mu bwatsi wo mu canya ciwe, kandi tugira kameremere k'intama. Ibyo bidahari nta kuzamugwa guhari, nta kuzamugwa bishoboka. Twarabivuze ko ibyo, kandi ndategerezwa kwibaza ku ikete rizunguruka hamwe no ku ijambo Mwene Branham yategerezwa kubwira ishengero. Murazi yuko ndasoma kandi nkasobanura ibintu byinshi, ariko kiriya gitabo ibihendwi by'ishengero sinagisomye aheze ibihe birebire, aheze igihe kinini. Hanyuma bukwi na bukwi byanje ku mutima, hanyuma ndugurura ndaraba iriya mirongo muri ico gitabo. Haravugwa mu buryo butangaje. Avuga ngo umugoroba umwe mu gihe nariko ndasenga ndi imbere y'umwami, Mpwemu Yera yarambwiye ngo fata ikaramu ryawe wandike. Igihe narifata mu biganza vyanje, Mpwemu w'Imana yampaye ubutumwa ubwo ngomba gusangiza ishengero. Kuri jewe ibyo bifise ikintu gikomeye bivuga. Shaka kuvuga yuko abo bantu bose bari mu ishengero ry'umwami bazokumviriza ubutumwa bwavuzwe neza bubwiwe ishengero ku itegeko ritanzwe n'umwami. Twasomye kenshi kandi dukunda gushimika ko inshuro indwi mu byesho Yohana 2:3 havugwa ngo ufise amatwi niyumva ico Mpwemu abwira amashengero. Ndibaza yuko turashobora kwiharura muri bo kubwo buntu. Ntitubereye ibintu byose Imana yakoze, kandi uko niko bizokwama bimeze. Ntihigeze habaho umuntu yoba yarigeze yinjira imbere y'Imana yumva ko abereye. Abahanuzi bakomeye baravuze ngo sindi mwiza gusumba ba sekuru. Abami ba mbere 18:4. Abantu b'Imana bakomeye bamenye ukunanirwa kwabo, binjira imbere y'umwami kugira ngo bagire umwimenyerezo mushasha hamwe nawe. Hano rero aravuga, akavuga ngo ibyo renda bibazaniye. Havugwa ijambo ribwirwa umugeni. Murabona, ubwa mbere ijambo ishengero, hanyuma hano ariko havugwa ijambo ribwiwe umugeni. Umugeni ari indani mu ishengero. Mbega twese twabitahuye, ishengero ni umugwi, ni umugwi. Hanyuma umugeni nabanesheje, hanyuma
umugeni yumva icyo mwemu abwira ishengero kubera yuko we yakira akumviriza arashobora kunesha. Kandi twamaze kumva iryo jambo rikurikira rikavuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Iryo ni banga. Kandi ibyo rero bitugarukana mu bya 12 ngo banesheje kubw'amaraso y'umwagazi no kubw'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Raba ijambo ribwirwa umugeni, hanyuma hacavugwa uburyo ikintu cyose kibyara bihuje n'ubwoko bwayo. Urugano rwari urugano haheze imyaka 6,000, uyu munsi ni urugano nyine. Ikintu cyose kigwira nk'uko ubwoko bwacu buri. Imana yari yaravuze ishira icagezwe mu bintu bya hano biremwa bisanzwe, kandi ibyagezwe byayo n'ibyo yashinze umushika y'uwo munsi bifite inkomezi biracakora. Akavuga ngo hazobaho ukubiba no kwimbura, hazobaho urushana abe ici, hazoba ugukanya n'ugututirwa. Ibyo byagumye uko gushika kuno munsi. Umwami akavuga ngo ibyo biheze kubaho imbere yanje, nimwoba bukiri urubyaro rwanje. Imana yishize munsi y'ibyo yari yavuze, uko nyine irabyemeza. Turabwirwa hano ngo urubuto ubwo ishengero ryatanguriwemo ruzosohoka, kandi ruzoba ari rwa rubuto nyine, si urundi rubuto, ariko ni rwa rubuto nyene rumwe ishengero ryatangurana. Ubwo rubuto nyene ruzozana bya bindi nyene nk'ibyo ku ntango. Haravugwa hano ngo kubera yuko ari urubuto rw'inkomoko. C'est la parole de Dieu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rwo rubuto, kandi twaronse ijambo ry'Imana. Hacavugwa rero mu nyuma ngo mu minsi ya nyuma ishengero mugeni nyakuri, urubuto rwa Kristo rushika mu ibuye ry'agasongero, la super église, kandi rizoba ari ishengero ridasanzwe, ubwoko budasanzwe kumwegera. Hano twasubiyemo ijambo mu Congereza super church, ngo super church, ishengero ridasanzwe, ariko bice kuri ngaho yashaka kuvuga ngo yashaka ishengero rihebuje, ishengero rirengereje, atari gusa ishengero, ariko ishengero ry'Imana nzima nk'uko ryari riri ku ntango. Kandi ibyo turabyizera n'imitima yacu yose. Ishengero ryo ku ntango ntiryari ishengero gusa, ahubwo ryari ishengero ry'Imana, ryari aho Imana iba iguma, hari aho Imana yigaragariza, ryari byose iby'Imana yari yaragenye, kandi biciye kuri niho Imana yashoboye kubisoza ikabishikana. Ruriya rubuto nyine rwari ku ntango, ku iherezo rurasohoka, kugira ngo ku iherezo nk'uko byari biri ku ntango ishengero ridasanzwe rishobore guseruka. En s'approchant de lui, mu kumwegera. Ndabandanya gusoma. Ceux qui sont dans l'épouse abari mu mugeni seront tellement semblables, bazoba basa nawe à son image, basa cyane nuko nawe asa. Iryo naryo ni ijambo ry'ubushobozi. Ceux qui sont dans l'épouse abari mu mugeni lui seront si semblable, bazoba basa cyane nawe buryo bwuzuye, basa n'ishusho yiwe.
Combien de fois mbega ni kangahe avons-nous entendu cela? ni kangahe ibyo twabyumvise Qu'il veut voir son image yuko en nous. ashaka kubona ishusho yiwe muri twebwe akabonamwo kamere kiwe muri twebwe Seront si semblables à lui. ngo bazoba basa cyane nawe basa cyane ishusho yewe En être ainsi bitegeza kumera uko pour être unis kugira ngo à lui. tube twunze kuri we bazoba ari umwe Ils seront kandi la révélation directe kuzoba ari guhishurirwa utumbereye kw'Imana nzima. Il se trouve en effet que hari Dieu bisa ko a prononcé certaines Imana choses yavuze ibintu bimwe bimwe et que hanyuma l'émergence de ces choses ukwiburuka kw'ibyo bintu qui bikaba ari cyo kintu nyine pour être clair, caje quand Dieu le Seigneur a dit igihe umwami Imana yavuga akavuga ngo isi nimeze ubwoko bw'ibiti byose iryo bwa mbere ryabaye ari ijambo ariko igihe ibiti byaseruka ijambo ryari rimaze gucika ibintu bihari bifatika ikintu cyari cyavuzwe mw'iryo jambo nk'ijambo cyaraserutse Et maintenant, une parole est adressée à l'épouse. Ubu rero ijambo ribwirwa umugeni kandi umugeni ategerezwa kwiburuka nta kundi kuntu byogenda ni ijambo ry'Imana rifise urubuto muri ryo ribyara nk'uko ubwoko bwaryo riri kandi aho rero dushobora kwizera gusa tukizera yuko Imana ishobora byose yitwararitse ibintu nk'ukuri aho ku bijyanye no kuremwa kw'ibiremwa bisanzwe mbere n'abahakanyi n'abatizera barashobora kurya bakanwa Imana imeza byose bigatera imbere mbere no kuri bariya batayishimira batigera bayishimira mbega ni kangahe yari ikwiye gukora ibyo yasezeranije mu gice cy'uburyo bw'imwemu ibintu byano ku isi bifise intango kandi bizogira iherezo kandi bizozimangana vuba ariko iby'imwemu bigumaho mu bihe bidashira arabanira akavuga ngo umwana wa kabiri Yesu urubuto rwavuzwe rw'ijambo ry'Imana nka Adamu aronka umugeni ariko imbere y'uko amufata mu bukwe yaraguye nk'uko uriya mugore wa Adamu yashyizwe imbere y'ikigeragezo kugira ngo biboneke nimba yo kwizera ijambo ry'Imana akabeshwaho naryo canke nimba azorishira agatabara kurikekeranya ko agapfa yararikekeranije ko ata ijambo arapfa turabizi yuko umwami wenyine ubwiwe yaravuze aravuga ngo amajambo ndababwira ni mwemu kandi n'ubugingo ni mwemu ari mu bugingo Yohana 6:66 ariko ari mu bugingo gute ntihajya ijambo ryiwe rivugwa jambo na mwemu misese bigenda bijanye ijambo ritavuzwe mwemu atarigize rizima akarigira rishasha mu mutima nta kintu na kimwe gishoboka. Nous voyons bien que dans l'Ancien Testament il est écrit turabona ko misino rya kera aranditse akavuga ngo kandi mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi canke kwidamba ariko nta kintu kimwe cabaye ariko nigihe umwami yavuga niho ivyo byaba mwemu w'Imana araho kandi atambatambira kuri twebwe natwe uyu munsi igihe rero ijambo ry'Imana rivuzwe aho rero rirabyara kandi turabyizana imitima yacu yose nk'uko hano bivugwa ngo akagwi gato ko mu rubuto jambo kazogaragaza umugeni akundwa wa Kristo ni inkumi w'ijambo ryayo ni inkumi kuko ntazi
ntazi zanemera n'imigigwa ibigirwa n'abantu ni biciye ku ngingo z'umugeni niho hasoreza ibintu byose Imana yasezeranije. Aho rero niho hari igikorwa cacu cawe n'icanje. Iri ni ijambo ryabwiwe umugeni, iri ni ijambo ribwirwa umugeni. Nifuza ko abantu bose bashaka kuguma bari imbere y'Imana, bahagaze imbere y'Imana, bamenye ko umwami yavuze kandi yuko ari bya nkenerwa cyane yuko bumviriza ico ashaka kubwira ishengero. Ibyo nta muntu n'umwe bizogira ico bimarira kwiruka imyaka 20, 30 canke 40, ariko umuntu azoshishikara gushika ku iherezo, uwo niwe azokwambikwa igitsibo. Hano mu ijambo ry'igishengero haravugwa ngo nibiciye ku ngingo z'umugeni niho hasoza ibintu byose Imana yasezeranije. Ubu rero mwavuga ati ego mbega twokora iki kugira ngo tugire icyo dufasha muri ibyo. Rero hari ibigereranyo bikorwa hamwe na Mariya. Mbega Mariya yari kugira iki? nta cyifuzo na kimwe yari afise. Ntiyanditse ko uwa yaravuze ngo asenga avuga ngo mwami ngo ndeka mbega uriya mugore. Twumva gusa yuko yazaniwe ubutumwa wewe ngo wagire ubuntu ku mwami. Hanyuma yumvirije ibyo ariko baramubwira, hanyuma aravuga ati je sinzi icitwa umugabo. Hanyuma haraza inyishu ngo mwemu w'Imana azuza kuri we, mwemu yirazo gutera igitutu, nico gituma kizovuka kuri wewe, uzo kuvuka kuri wewe azokwitwa umwana w'Isumba byose. Mbega byari biki? Ntibyari ibyifuzo byiwe, ntibyari kuba abibereye, ahubwo kwari guhitamwo kw'Imana, kandi yari ijambo ry'isezerano niryo yabwiwe. Hanyuma mwemu w'Imana araza kuri we, hanyuma ic'Imana kiravuka. Nako bimeze ku mugeni, ijambo ry'isezerano riraza, hanyuma mwemo akariha ubugingo kuko turaryizera, hanyuma ikintu c'Imana kigasohokamo. Amen. Nta kundi kuntu vyogenda. Mariya nta kintu kimigeze afashamwo, we gusa yagiye ku ruhande gusa. Yaba jewe nawe nta n'umwe yofasha Imana. Imana ishoboye kudufasha, kandi abantu bose bashaka gufasha Imana ahubwo babitambitse imbere, babitambitse mu nzira yayo. Mbegeze mwabitahuye, abantu bose bashaka gufasha Imana baba bazibiye inzira yayo. Imana ishaka kudufasha kandi izobikora. Yarungitse ijambo irungikira umugeni. Hano naho dushobora kwibaza ikibazo, kubera iki ibintu rero ubu bizanwa ubu? Kubera iki bitakozwe ahandi nko mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978-1979? Kubera iki mbega ubu rero tuza kuri ibintu byose ubu? Kubera iki mbega tubyumviriza ubu? Kubera iki mbega Imana iha ibintu yitwareka cyane ibintu nk'ibi bikomeye mu gihe nk'iki? Turizera yuko igihe caje, nubwo twaba tugenda twunamye tubabajwe n'ibintu bimwe bimwe, ni jewe wa mbere ababaye. Ariko hari ikintu kimwe nzi mu mutima wanje, nuko ijambo ry'Imana ari ukuri, kandi yuko yaduhaye iri sezerano, kandi nimba havuzwe hano yuko hazosigara akagwi gato k'urubuto nyarwo, urubuto jambo, azoba ari umugeni mukundwa, kandi ni
biciye mu ngingo z'umugeni niho hazosoreza ibintu byose Imana yasezeranije. Bakundwa, ubu rero dushitse ku gace ako twavuze kuwa gatatu ku mugoroba mu ncamake. Mu isi hari ibihari ku bijyanye na gahunda mu ishengero, uburyo bwo gufata amakoraniro akwiye gutwarwa. Iyo winjiye imbere mw'ibyo bintu ni ibihari bidafite icyo bimaze. Abantu Imana ishobora guhezagira igaha impano ntibanakiboneka, biba ari bihari ku bindi bihari, ibyo nkaho menga ntibibaho. Hanyuma igihe ijambo ryo muri Zaburi ryasomwa ngo ibwina Mana ndagutakambira, c'est pourtant notre cri de ce soir. Niryo jwi ryacu ryo gutakamba kuno mugoroba. Nimba avuzwe hano akavugwa ngo bice mu ngingo z'umugeni niwe azosoreza ibintu byose Imana yasezeranije. Ariko nubwo biruko aranditse muri kono ba mbere 12 ngo bice kuri mwemu umwe niho twabatirijwe mu mubiri umwe. Mbega byanditswe uko? Nibyo byanditswe uko nyene. Nico gituma turakeneye uwo mubatizo wa mwemu yera kugira ngo dushobore kuba twashizwe mu mubiri w'umwami, kugira ngo ashobore kudukoresha nk'ingingo. Byomara iki yuko ijambo ribwirwa umugeni hano, hanyuma hakavugwa kandi ko ngo biciye ku ngingo z'umugeni niho ibyo bintu byose bizosoza. Nimba twoguma uko turi ku ruhande tutigeze ducika igice cy'umubiri w'umwami, igice cyo muri abo Imana igomba gusorezamwo ibintu bya nyuma. Mbega byo ocabiki bimeze uko twumvise inyigisho zose kandi nta kintu na kimwe ziba zaratumariye. Ibyo rero ntibikwiye gushika. Imana irashaka gusuka mwemu wayo, kandi ibyo bitegerezwa kuba ari dukeneye cyane kuri twebwe, bikatubera umubabaro. Kandi nk'uko byanditswe kuri Mariya yuko mwemu yera azoza kuri we mugihe yariko arumviriza yumva ijambo, natwe ariko bikwiye kugenda kuri twebwe. Hano ego bihita bivugwa bihishurirwa mu nkumi. Twese turazi uriya mugani w'inkumi. Ijambo ry'isezerano ryaje ku nkumi Mariya, ariko we nyine ubwiwe yari ijambo ry'isezerano kugira ngo rigaragare. Ijambo ryaraje kandi we nyine ubwiwe niwe yari ijambo. Umwami arahishurwa. Haravugwa ngo Imana yarahishuwe, Imana yarakoze ubwayo muri ico gihe kugira ngo iryo jambo ryasezeranijwe risoreze mw'iyo nkumi. Yari umumarayika, niwe yamuzaniye ubutumwa, ariko ubutumwa bwa marayika yari amajambo y'Imana. Muri kubona muri Yesaya 9:6 muri ico gihe yasohoza ibintu byose byanditswe kuri we, kuko yemera ijambo yaba azaniwe. Imana uko yashobora gusohoza ibintu byose ibyategerezwa gushika kuko bihuje n'ijambo. Kandi nous allongerons pas le temps aujourd'hui. Nituza kugina umwanya uyu mugoroba. Jewe nokunze yuko dufata umwanya urenze gusubwo twahaye amasengesho, tugafata umwanya w'ubutumwa, hanyuma
tugafata umwanya twafashe w'ubutumwa tugafatira amasengesho tukarondera mu nyonga h'umwami ariko tukarondera by'ukuri aho rero Imana izoreka tuyibone nimba tudashitse kumbure ari wenyine adashoboye gutobora ngo ashike yinjire hanyuma wese akabaza akavuga ngo nta ntidushikira nta n'inyinshi hari umwanditsi w'indirimbo avuga ngo twobiki dusengeye twese hamwe twese tukaza imbere y'umwami turondeye twese hamwe tukarondera mu nyonga h'umwami nk'uko byagenze hariya hejuru mu cyumba cyo hejuru nta nkeka Imana izokwishura nta nkeka iri hano ingingo z'umubiri z'inkumi zobikunda kandi zohabwa ubwo bushobozi kuko niwe mutwe niwe afise ububasha bwose kandi bimugamburukira nk'uko ingingo z'imibiri yacu zigamburukira umutwe ni ijambo ibyo ribwirwa umugeni ijambo ribwirwa ishengero ribwirwa wewe ribwirwa na jewe dutegerezwa kuba twahawe ubwo bushobozi twumvise ijambo ry'isezerano kandi dutegerezwa guhabwa nk'emu w'isezerano ushobora kugira ijambo ryatanzwe n'Imana ikarigira rizima muri jewe no muri wewe ikarigira ibintu by'ukuri kandi dushobora mu kwiraba ubwacu kuraba tukavuga ati mwami vaho ndi umunyabyaha simbereye yuko uza munsi y'igisenge canje ariko aho niho dushobora kumvira umwami avuga ati ndabizi kandi sinje ku gisenge munsi y'igisenge cyawe ahubwo nje mu mutima wawe uwo nacunguye kugira ngo ndahagume kandi nshobore kuyihagaragariza amen murabizi umwami arahambaye kandi ni igitangaza ariko ashobora kwigira muto cyane kugira ngo abe mu mutima wawe no mu mutima wanje Mundata Branham aravuga ngo niryo banga rikomeye iryo umuntu adashobora gufatisha umutwe yuko Imana ihambaye ikomeye ishobora kwicisha bugufi nk'uko ikaba muri twebwe bakundwa ndiyumvira yuko ibyo birahagije kubw'uno mugoroba ngo mubwina ndagutakambira mwami niwumve ijwi ryo gutakamba kwanje kandi gusumba uko abateramyi basura uko buca turindiriye ugufashwa nawe kandi akavuga nawe ngo uguma muri jewe amajambo yaguma muri we nasabe icyo ashaka kandi ibyo bizokoreka turashaka kugenda tumere ivyamwa kandi ivyamwa byacu biteza kuba ivyamwa bigumaho kubera yuko imbere mu bwina si ivyamwa byawe si n'ivyamwa byanje ariko ni ivyamwa vyamwemu yaremera muri wewe no muri jewe nico gituma ni ivyamwa bigumaho yaravuze ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami nk'uko umutwe n'ingingo nk'uko umuzabibu n'amashami nk'uko amakakama y'igiti yinjira mu giti akinjira mu mashami hanyuma amashami akagira ivyamwa kubw'ibyo Imana imfashe kandi nawe kugirire ubuntu itugire ubuntu twese hashobore kuvugwa kuri twebwe muri kino gihe ngo murahiriwe mwebwe abizeye kandi murazi yuko adeje gusoma ubutumwa bwazanywe na marayika ijambo ryazanywe na marayika
kandi twashimitse no kuri ibyo nabyo kuri marayika w'ishengero andika vuga. Hanyuma hano dufise rero ubutumwa bwa nyuma, marayika wa nyuma ku ishengero rya nyuma, kugira ngo abwire umugeni ibyo umwami ashaka kumubwira. Mbega turagomba kubica ku ruhande? Mbega turagiye kubiraba tubisuzugura, cyangwa turashaka gushimira Imana kuno mugoroba? Kandi no kubwo abo bose batari hano uyu mugoroba kandi badashobora kuba hano, basabe gusa umwami uhe ubuntu abo bose, abo ushaka kubwira, abo ushaka ko iri jambo bagira ibyigwa, ibyo ubwira ubwoko bwawe. Ni ijambo ry'Imana muri kino gihe. Imana iduhezagire twese kandi ibane natwe twese kubwo buntu. Amen. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wanje wose kubw'ijambo ryawe ry'igiciro, iryo twashoboye kumviriza, kutwakira mu buryo bushasha kuno mugoroba. Kubwo buntu mwami watuvugishije, mwami wavugishije umusabyi wawe, waduhaye ijambo ryawe. Mwami turagushimira mwami, kandi turagusenga hagati muri twebwe. Haleluya. Mwami izina ryawe nirihimbazwe, rishimagizwe. Uri hano mwami, ndagushimira kandi ndagusenga, ndagushimira, ndawibaza ko watuvugije mu buryo butangaje, yuko dutegura, yuko duha amajambo meza mu mwanya ubereye. Icubahiro kibe izina ryawe ry'igitangaza kandi cy'ubwiza. Mwami turi ubwoko bwawe, turi umukoko wo mu biganza byawe. Haleluya. Hahimbazwe izina ryawe ry'igitangaza kandi cy'ubwiza. Waraduhezagiye mwami, kandi uzobandanya kuduhezagira. Uzodutegura mwami kubwo ukugaruka kwawe kwera. Haleluya. 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 Ingo hagati muri twebwe, ushira ikiganza cyawe ku bwoko bwawe. Haleluya. Uhezagire mwami. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen.